mwaramutse nakumwe na Celestin Nyarizwa kuri Argos TV kiganiro cha science et technologie ubuhinga n'ubumenyi. Uno munsi rero tuza kuyaga kuki hini wacu barakunda kuvuga yuko amazi ari ikintu c'akamaro, ari ikintu ngendeye ko mu buzima bwa misi yose. Rero tuza kurabira hamwe ukuntu ayo mazi twoyaronka, formation d'eau hamwe nico akora muri utilité yayo. Kubw'ivyo rero tuvugana ico bita le cycle d'eau, ariyo zingu ry'amazi. Ati rero bigenda gute? Bitangwira ku mishwarara y'izuba, iyo bita les rayons solaires, niyo imanuka ikakubita ku biyaga ahantu habare ayo mazi, hanyuma hakaba fenomeno bita evaporation. Rero ni ya mazi amaze kuronka ubushuhe bukwiye, amazi aca aduga agacika nk'umuhisha. Iyo fenomeno bivuga yuko ni nko umuntu ariko arateka, hanyuma uriko urashusha amazi haragera igihe kanaka bivanye n'ubushuhe ugeze ko temperature kanaka, hama ya mazi akabira neza akacaro ashuha, hama akaduza umuhisha. Nuko ro bigenda hamaro wa muhisha rero uraduga ugeze mu kirere, ico bita une attitude élevée, uca uhura n'ahandi hantu hakanye, ico bita temperature froide. Aho naho haca haba ikindi kintu c'ikinyuranye, ico bita phénomène inverse. Aho rero haca haba ico bita condensation. Ijya mbere haba evaporation ni condensation, ni kuvuga yuko ya mihisha nayo ica ihinduka ikaba nk'amazi mugabo à l'état liquide. Hariho hacaba ico bita amanuage, bijya bicu tubona. Hanyuma hejuru ntibugere yuko hariho umuyaga. Iyo changement climatique ihaba canke iyo zingu y'amazi kugira tuyironke iba mu mice itatu canke hanu hatatu, nico bita la terre aha kwisi, hakaba l'atmosphère mu kirere hamwe no mu biyaga. Rero twamaze kuvuga mu biyaga ukuntu bigenda, ubure tugeze hejuru muri atmosphère mu kirere, niho rero ubure tugize ya manuage. Hacero haba rero amava, umuyaga rero ukazana ayo manuage hejuru y'isi, ico bita le cas de précipitation. Ariho rero ya manuage ya vya bicu bicero birekura amazi, hacaba rero haba rero la pluie, amazi, imvura ikacaro igwa rero. Reka rero turabe rero imvura imaze kugwa ishitse aha kwisi ukuntu bigendana, kuko naho nyene ni ibintu nyene niyo navuze cycle, ibintu bigenda bibandanya biri continue. Kubw'ivyo rero amazi amaze gushika hasi, naho haba ico no kwita procedure canke ama phénomène atatu. Aba ati iya mbere bigenda gute? Amazi aribira kwisi akaja indani indani mwisi mcaye mwivu, ariyo bita infiltration. Ahandi naho amazi agatemba aja mu biyaga, ariyo bita iyo ni ruissellement. Hama ahandi naho ni mu gihe amazi yatemvye aja mu nzuzi, za nzuzi nazo zigatwara ya mazi zitwara mu kiyaga. Ariyo mpamvu bavuga bati amazi burya atemba aja hari ayandi. Kubw'ivyo rero amazi amaze gutemba rero mwisi, ariyo bita infiltration, aho naho agira akamaro akahe? Ijya mbere ibitegwa ariyo les plantes navyo birakenera ya mazi. Ibitego sinavuze gose muri ya procedure ya cycle d'eau, mugabo reka ahangeze ndaza kugaruka mvuga ibitegwa navyo ivyo biza kudufasha kugira ngo ya zingu y'amazi ibeho. Rero ibitegwa birakira ya mazi, accumulation d'eau biciye ku mizi yavyo ariyo amaracine. Kubw'ivyo rero ibitegwa rero bimaze ro kuronka ya mazi, niyo fungwa ryavyo birayakoresha, mugabo navyo à la sortie bigasohora ico twita amagaz, l'oxygène, nayo ize gufasha muri mu birere muri atmosphère. Haba yama procedure, haba zanzira twavugana ijya mbere. Abahinga baravuga yuko ibitegwa bifasha ibice 10% kugira ngo ya cycle d'eau ibandanye ibaho neza. Ikindi novuga nuko ayo mazi yamaze ku infiltra, nuko hariho ingaruka nziza kandi mbi. Ingaruka mbi novuga nizahe? Nuko ini wacu murabizi abantu hari gihaguye imvura, abantu batwagwa ahantu bikamera nayo, ugasanga imisozi iriko iracikagurika. Vyose biva kuri iyo infiltration d'eau. Niyo mpamvu abakunzi ba Argos TV tubamugera yuko buza baragira ibintu bakaza baragira imiserege canke imivo abantu babaye kugira ngo amazi aronke inzira acamo ntiyibire. Kubera iki?
amazi mu gihe amaze kwibira hacaba ico bita amafissure. Navyo bigenda gute? Urumva amazi aribira agahura n'ivu rimeze nk'ivyondo, ari vyo twokwita le sol argileux, aho rero akaca agira gatu. Amazi rero agatu rero umva arafatana, mugabo mu gihe cici naho rero bigenda gute? Ka gatu kamaze kuma karagira ico bita écartement, urumva kare karagatu kagomba kumanyuka, hariho hacaza rero ico bitaro amafissure, ugasanga haje imigaga. Hano nawe urumva ni ikibazo cyane ku mazu, murazi turafise ingwane cyane ini wacu y'imigaga mu mazu y'abantu canke ahantu hegereye ibimango, asanga hari imigaga. Muri rero kumenya rero ukundi rero umuntu yovyikingira umaze kwanza kumenya ikibitera. Ikindi novuga nuko ayo mazi nayo rero navuze yuko ageze kuri iyo si agatera imigaga, iyo si bivana ni yariyo. Hari ico bita étude des roches, arayo twovuga ayo masi nyene. Ayo mahoshe nayo ari gutatu: amahoshe sédimentaire, amahoshe nyene métamorphique n'iyindi. Ayo nese komvye kweva ko cyane, mugabo bivana niyo si ukuntu imeze. Niyo mpamvu abahinga bavuga bati amasi yose sayo kubakira ko amazu, kubera amasi bivanye nayo ariyo. Hariyo amasi yakira amazi akayabika, mu nyuma agatera ingaruka mbi, n'ayandi masi ataco bitwaye arekura ayo mazi mu murindi wayo akabandanya. Ibigo nako ndavuga ku kintu ca infiltration, ajya amazi yibira munsi. Ayandi mazi rero ya kabiri na amazi aja kubiyaga. Ayo nayo abahinga baravuga yuko twebwe hani wacu isi hani igizwe n'amazi, ibice bitatu kuri bine ari amazi. Kuri ayo mazi rero harayo bita les eaux salées, amazi atarayo kunywa, amazi atari meza. Ayo nyene afata uruhande runini, une grande étendue. Andi nayo kacaba amazi douce, l'eau douce abantu bashobora gukoresha. Ego ayo nayo afata igice kimwe cyene kwijana kugira ngo ashobore gukunda. Urumva rero ayo mazi amazi gushika ku biyaga niyo rero ya cycle d'eau itera rero ibandanya. Umva ni ibintu bidahera, ni ibintu biri continue. Aho rero twonera iyo cycle d'eau iri continue. Ikindi naco tutokwibagira, navuze ko ibitegwa bifasha gose kugira ngo imvura igwe. Niyo mpamvu bakunda kutubwira ati nimuze muraca ibiti ni mubireke. Kandi ugiye kuraba neza hajya ahantu mu kibirano hari ibiti cyane, ni usanga yakunda kugwa imvura. Ko nasiguye cyane yuko n'ibiti navyo nyene biza gukontribua, biza gufasha ku murindi munini kugira ngo ya cycle d'eau imvura igwe mu gihe gikwiye. Ahandi naho novuga akarorero kanyuranye n'ivyo ni mu Bugaragwa. Mu Bugaragwa ahenshi nta mvura igwa. Ni kubera iki? Ni kubera harabuze ibiti, harabuze des facteurs, ibintu vyoza gusahiriza kugira ngo ya cycle d'eau ibandanye. Reka ubu tugeze ngaha navuze tuzobana tuvuga ivy'amahoshe navyo ukuntu bimeze, amasi akwiye kubaka ko n'ayandi bidakwiye. Ivyo ni mu biganiro bizokurikira. Uno munsi reka tugeze ngaha tuvugane vya cycle d'eau gusa, mugabo hari abantu bashobora kwibaza none ngaho ibintu vya science biri hehe? Ivyo tuvuga vya cycle d'eau, amazi muri chimie afise ama formule yayo bakoresha. Ibindi bijya navuze vya masi ajya amahoshe nayo agizwe n'ama composants chimiques, ivyo bita ama calcaire n'ibindi vyose. Rero reka tuvugane no munsi gusa ivya cycle d'eau tusigura akamaro kavyo. Mugabo ikintu uvume ngo nogenda ntavuze nuko barakunda kutubwira ati tuze turirinda guta ibintu vy'amadeshe toxika mu biyaga, ibintu vyoza bituma ibiyaga bigira akandi kamoto kabi canke bituma ibiyaga birekura iyindi mishwara canke ibindi bintu bitameze neza. Kuko tuko yuko amazi sibye tubavuze gusa, murazi ko turakoresha no mu nzu mu mahobine, ahubwo ni wacu dufise n'Imana. Nukuri ha mu Burundi ni mu bihugu bikeya dufise ikiyaga kimeze neza, gifise ajya amazi ari un peu douce ushobora kunywa. Ego naho bisaba ubuhinga bwo kuyahingura, mugabo si bwinshi gose. Rero nk'abakunzi ba Agos TV umba tubamagera yuko muze muramenya ama cycle d'eau ukuntu bigenda, kandi umwe wese amenye cyo ategereza gukora. Amashamba ibidukikije tuze turabikora neza tubikingira, ariko kandi nibiyaga navyo nene byo gukingirwa. Reka murakoze cyane, muri kumwe na DCC nkarizwa kuri Agos TV, iteganiro cha science et technologie. Murakoze naho ubutaha.